Adnette genda uzane kariya kantu kariya karato yo nzanira yo ubwo muga yarabuvukanye mu gihe yabuvukanye jewe kuko yanavyare kuri cesarienne ntango ubona ari mfise zo kuraba umwana navyaye ariko narumvise mu gihe batari bwanshikiriza umwana barambwiye ko navyaye umwana mugaye ariko nararize bamaze kumunyereka amaze kubona jewe maze kuvyara umwana mugaye abandi ariko bavyara abakomeye oya ntaho twadodoye ntaho twaciye gusa twaravyiyumviriye nyene uko nyene bivanye n'ubuzima tubona turiko turacamwe n'ubuzima tubona turimwo ikigiye kuko turabona ko turi mu buzima bubi nta buzima dufise bwo kutungisha umwana cha turavyumvikana n'umufasha ndavuga ati reka tumujane muri ville turabe yuko abagira neza bazodufasha je ndi papa Adnette ariko je ubumuga bw'uwo mwana nabonye bibuko nyene mbo mbece ibyo byatanguye kumenyekana kiri mu nda kwa nyina tugiye dukoresha ibintu by'amayekogarafe kubera bivanye n'ukuntu yumva imbanyi itari kiragenda neza sinzi gusa uko biri kose Adnette amaze kuvuka ameze uko nari nzi yuko hariho n'ibandi maze kubona bamugaye batabuvukanye naravyakiriye uko nyene ndavuga ati nta kundi ikimuga gisumba imva ariko rero bivanye n'ubuzima je mfise uyu mwana arahanije imyaka 5 ariko urabona hari gihe rimwe rimwe horo umuca ko hajya muri ville hajya n'ubuzima bwabungoye gatoya hari gihe mbona umwana agomba kundarana inzara cyangwa nkabona keneye agahuzu ko kwambara canke byancanganiye ko nabuze nk'udufaranga two kuriha inzu urabona ngahambaye ndapanze si wanje intambamye igiye kuhaba nuko uriko baradukura mu ibarabara nuko atacu dufisa tuzoba turiko turareresha umwana nuko tugiye natwe kubaho mu buzima bw'ikande twari dutunzwe n'umwana ndamukanye kuri mwege mwese abakonzi ba Black TV nitwa Suleimani niyo nkuru iyi ni Black TV murabizi ko twiyemeje kubakorera akazi kose gashobora gutuma munezerwa ndetse gashobora kuba mumenya byinshi bitandukanye biri mu buzima busanzwe bw'abarundi ndetse n'ubw'abanyamahanga ntibibuza ko tutambuka n'imipaka ngiyi ni Black TV muri uno mwanya rero turi mu gisagara ca Bujumbura ni nahantu beshi bazi ko haba abantu batandukanye ariko twe turi muri quartier ya Buterere muri uno mwanya aho twagiye kuraba umwana bita Adnette no mwana byagaragaye mu gisagara ca Bujumbura ko afise ubumuga bwo kuguru yavukanye ubumuga bw'amaguru ariko muri uno mwanya n'umwana karagaragara mu gisagara ca Bujumbura muri ba bantu basabiriza ariko muri no misi ntakarahagaragara twifuje ro kumenya by'ukuri uwo mwana ingene yavutse ubuzima bwiwe yavukiye hehe uko ubuzima bwiwe bwifashe ndetse n'impamvu ari hehe mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati mu ntumbero yo kurondera uburyo cankise amafaranga kandi akiri muto cyane aha rero ni ku rugo ni wabo wa Adnette ni kwa mama wiwe ni kwa papa wiwe reka dushike ngaha mu runo rupangu cankise mu runo rugo go kwa mama Adnette ni mubane natwe kuri Black TV namahoro gayemo amahoro neza Adnette yambi ni sawa umeze neza iminsi myinshi waraduhevye Adnette ko rudaherukanye none mama Adnette ni sawa rero mumeze neza nitwa Suleimani niyo nkuru iyi ni Black TV murabibona ko vyanditse ko hano twaje kubasalamusa muri make dufise intumbero yo kuganira namwe no munsi intumbero dufise rero no kuganira kuvyerekeranye n'uyu mwana Adnette tumaze imisi tumubona mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati mu gisagara ari muri babandi basaba canke basegerereza ariko twaribajije byinshi tumaze kumubona tuvuga tuti turifuza kumenya ubuzima bw'uyu mwana Adnette ndetse no mu rugi wabo tunahamenye uyu munsi rero turahishikiye sinzi ko muduhava muduhikaza karibu murakoze cyane iyi ni Black TV ni mubandanye mwane natwe tunumva ko tumaze kwaturonka karibu kwa mama Adnette na Adnette wiwe nibaza ko atakibazo twoshika tukicara karibu asante murabona ko twamaze gushika rero mu rugo kwa mama Adnette no kwa papa Adnette mama Adnette murakoze kuba mutwakiriye mwaruno rugo rwanyu mbega ngaha mubana muri bangahe ubufise umucance Adnette yabavukana n'abana bangahe Adnette avukana n'abana babiri fise abana Adnette ni wagira gatatu
nkaba mfise n'umucanci umwe. Yego. Umucanci umwe. Adnette rero twaramubonye mu gisagara ca Bujumbura. Mbega Adnette yavutse ryari, afise imyaka ingahe? Adnette yavutse muri 2015 afise imyaka 5. Yavukanye ubumuga. Yavukiye kuri Rwakarede. Twakiriye ivy'Imana duhaye kuko ivy'Imana guhaye wakira ivyo nyene. Ni umwana w'umukobwa afise ukuguru kutari hano kundi. Ariko ubu nyene mu myaka 5 tubona kumenga nta buzima dufise nyene bwo kumuronkesha inuze ibekine, nta buzima dufise bwo kumwigisha, nta kintu na kimwe twishoboye twamufashisha kugera iyi saha. Birumvikana ko Adnette yavukiye kwa muganga. Mbega ico gihe yavukira kwa muganga birumvikana ko Adnette yavukiye kwa muganga. Ico gihe yavukira kwa muganga yavukanye ubwo bumuga canke n'ubumuga nyene bwaje amaze kuba avuka? Ubwo bumuga yarabuvukanye. Mu gihe yabuvukanye jewe kuko navyare kuri cesarienne, nta nguvu nari mfise zo kuraba umwana navyaye, ariko narumvise mu gihe batari bwanshikiriza umwana barambwiye ko navyaye umwana mugaye. Ariko igihe nari gifise imbanyi yiwe ciye muri ecography barambwiye ko nzovyara umwana w'umukobwa w'ikimuga. Maze kuba namuvyaye sinigeze niyumvira birebire kuko bamaze kuba imbarane navuze ati nubundi nari nabibonye kuri ecography kari we nzovyara. Umaze kubibaruka ari uwo mwana w'umukobwa ukumva ko afise ubumuga, yavukanye ubumuga, wewe byarakoroheye mbega kumurera afise ubwo bumuga? Ubuzima bwe bwagiye bukurikirana gute muri ico gihe? Nararize bamaze kumunyereka, maze kubona jewe maze kuvyara umwana mugaye abandi ariko bavyara abakomeye. Ndarira cyane nyene ndarogota ku Mana ndavuga ati nega Mana ko mpaye imfura imeze nk'uku umpaye umwana mugaye kandi abandi bahera ku bana bakomeye. Urandenganije. Mu nyuma niho nagiye kubona mu yindi sare mu mama yaravuye muyinga azanye umwana atituma dafise nk'ubuzima bw'abandi bana bukomeye. Cyambona kurema naciye mbona kumenga Imana ikiguhaye wakira ico nyene, kandi iguhaye umwana akomeye nta nguvu bashizemwo canke yiguhaye umwana mugaye byose byakira uko nyene. Reka niturandire cyane muri uno mwanya turabona ko Adnette asigaye aboneka mu gisagara ca Bujumbura, ndetse abantu batembera hajya mu gisagara ca Bujumbura canke se baca mu gisagara ca Bujumbura. Adnette n'umwana amaze kubamenyekana, ni kuyihe ntumbero yoba Adnette ari mu gisagara ca Bujumbura hajya hagati mu gisagara? Adnette yagiye mu gisagara kubw'ubuzima bubi, ntacyo dufise twamufashisha, ntacyo dufise tumugaburira. Twamujanye muri ville kugira ngo abishoboye bagira icyo badufashije kubijanye no kwiga, kubijanye n'ukuntu bomufashisha ibyagenderako bivanye n'ubuzima twe tubayemwo. Niyo mpamvu twaje tumujana azarasaba. Intumbero yo gusaba, mbega haraho mwigeze mudodora mu bijanye no gufashanya canke se abantu ngo baba musaba ubufasha mukabubura kugira ngo muhave mufata iyo ntumbero mu nyuma yo kugira iki, yo kufata intumbero yo kumurika mu gisagara kugira ngo azarasaba? Oya, ntaho twadodoye, ntaho twaciye, gusa twaravyiyumviriye nyene uko nyene bivanye n'ubuzima tubona turiko turacamwe n'ubuzima tubona turimwo ikigiye, kuko turabona ko turi mu buzima bubi, nta buzima dufise bwo kutungisha umwana. Cha turavyumvikana n'umufasha ndavuga ati reka tumujane muri ville turabe yuko abagira neza bazodufasha. Mu misezero naguciye ko mu gisagara ca Bujumbura uri kumwe na Adnette. Adnette narabona ko yariko yiyunguruza, abantu beshi bamushungerera bamuraba. Hari hamaze kuba hafatwa ingingo yuko atabantu bemerewe gusaba mu gisagara ca Bujumbura, gusa byaraboneka ko bariko barabakura mu ibarabara. Ijya ngingo wa yakiriye gute? Niyihe ntamba mubona bigiye kubashikira kubera ukumukura mu ibarabara? Intamba myigiye kuhaba nuko bazuri ko baradukura mu ibarabara, nuko ataje dufise tuzoba turiko turareresha umwana, nuko tugiye natwe kubaho mu buzima bw'ikande twari dutunzwe n'umwana. Mwari mutunzwe n'umwana, ndetse biraboneka ko ari n'umwana kandi byamufasha kugira ngo ashobore kuronka n'ivyambagwa. Muri uno mwanya abakunzi abantu beshi barashobora kuba bariko baragukurikira bakababona ko uwo mwana by'ukuri hanageze nuko aja kwishura. Mbega umugambi wanyu uko yozoja kwishura muri ko murawuteragura gute? Twebwe kubijanye no kuja kwishura turafise imitwe yuko yoja kwishura, ariko naco dufise twomujanisha kwishura bivanye n'ubuzima tubayemwo, ubukene dufise n'abana biratugora no kubarera. Niyo mpamvu tubona tuvyiyumvira yuko yotangura ishuri, ariko nta buzima dufise bwo kumutanguza ishuri. Iyo muvuze ko atabuzima mufise bwo kumutanguza ishuri, ubwo hoba harimo ivyo azogenderako canke n'ibintu bya muko tuzi ko abana biga ku buntu, ni giki mubona mwege kibuze kugira ngo umwana abe yoja kwishuri?
gutangura ishure urabona ko bigoye icyambere ku kintu yo kwiyunguruza ko kugira ashike ku ishure no kuja kumwandikisha urabona ko hari ibyo bagenda basaba bimwe amaniforme arazimvye amakaye ibyo byose ni ibintu byose bituma umuntu yiyumvira cyane tukabona ko umenga naco dufise twamufashisha umwana. Bakunzi ba Black TV murumva ko Adnette n'umwana kiri muto cyane umwana w'imyaka 5 abavyeyi baramaze gufata ingingo yo kubumujana ku ishure ariko ubushobozi bwo kumujana ku ishure uriko buragorana kumbure bushobora kuba ufise umwana yiga umwana afise intumbero yo kuja ku ishure mu mika muri yagiye ku ishure angana na Adnette birababaje ko umwana nka Adnette ashobora kuza gusaba mu gisagara ca Bujumbura mu gihe umwana wanje umwana wawe umwana wanaka wewe ari ku ishure twokora iki rero kugira ngo umwana nka Adnette ashobore kuja ku ishure mbega mama Adnette nigiki wewe ubona abantu mwicamba ko bashobora kugufasha abo kuba hafi bamwe bafise umutima wo gufasha muri kino gihe ubona wo basaba kugira ngo bashobore gufasha Adnette abandanye ubuzima aje ku ishuri nimba ari nivyo kumufasha ko turazi ko ari amashuri y'abafise ubumuga butandukanye nigiki wewe wo basaba Ico no basaba ariko bonyigishiriza umwana icya kabiri bivanye nuko nanje nabangiye kuba mu buzima bibi bakamfashisha umutahe nkiruka nk'abandi mwibarabara uvuze umutahe menga ni ikintu kinini ni ikintu kigoye gutahura mbega n'umutahe w'ivyo wokora wifuza gukora iki kugira ngo Adnette wanagomba mu gihe yaragiye ku ishure abandanye yitwara neza abandanye afashwa ubuzima bwandanye bugenda neza kuri ubwo buryo bufise shaka ico bamfashisha nivyo kudandaza nshaka kudandaza mbega wifuza ushoboye kudandaza iki nibajije ko ushobora kuba warigeze kubudandaza cyo no shaka kudandaza ni tomati intore n'ibindi nyene byoja ku ruhande yavyo mutahe w'itomati n'intore komenga n'amafaranga make ya mama Adnette warabuze umuntu yagufashisha naramubuze bivanye n'ukuntu nyene umuntu yama mwisite nahaja mwico gisagara mbona atani ikintu kisigaye kihari nifuza kuganira na Adnette ingo hano ingo ndakuramutse Adnette umeze neza umeze neza uzoja kwishura mu kwicenda uzoja kwishura urafise ikinga ryo kugendako iyo nta kinga ufise ryo kuja kwishura none Adnette uzogenda kwishura gute uzogenda kwishura gute raba hariya naburiya muntu uzogenda kwishura gute ntavyuzi yo mama ntazokugurira ikinga urashaka ikinga aho hoje kugenderako ninde worisaba muri uno mwanya haro wifuza yori kugurira nta ushaka yori kugurira uniforme zo turazifise abakunzi ba Black TV murumva ko ari umwana kiri muto cyane afise byinshi yifuza arifuza uniforme arifuza ingene yo kuyunguruza arifuza ko yozoja kwishura mu kwicenda murabona ko ari umwana yiyunguruza ku kuguru kumwe ndetse urabona ko ari kibazo afise gikomeye cyane Adnette ngira ngo umuravye ingene yiyunguruza biratangaje cyane Adnette n'ubu buzima bayimwe bunyene bwo kwiyunguruza turavye nk'ubu agiye nka hariya Adnette genda uzane kare akantu kare gakarato yo nzanira yo bakunzi ba Black TV murabona ko bitaryoshe kubona umwana nk'uyu yiyunguruza kuguru kumwe murabona ko bitaryoshe kubona umwana nk'uyu atanafise niki atanafise na beki yashobora kugenderako nigiki twakora jewe nawe kugira ngo no mwana ashobore kuja kwishuri aronka ubuzima bwiza afashanye na muhire bashobore kubaho neza borohereze kuri uno mwana ubuzima ubona ko bugoye cyane mbega mama Adnette asanzwe abayeho mu ngo buzima nyene atambuka uko nyene mubibona niko atambuka nakundi kunashaka kuyunguruza atari uko nyene mbega nta gihe murakenera nko kumutuma nk'akantu nk'agasafuriya akadobo mubona bishobora yari kariyunguruza nkuko navyo ashobora guterura bivanye n'ukuntu atambuka kuguru kumwe hanyuma imbere yuko mu mujana mu gisagara ca Bujumbura mbega yagenda niki mwamujanye kugute yiyunguruza gute umwana kugira aje mu gisagara ca Bujumbura muri ville agenda yavura uko nyene twabonye kumenga kugenda yavura nuko umuntu yorondera uwo dufasha kugira ngo umwana atangure kuzariyunguruza afise icagira hari ikindi gihe nigeze kuba mbona agenda menga afise ukuboko kumwe kuri hasi Adnette ngo nkubarire ukujya kuntu yiyunguruza byoba byaje ryari nivyo yatanguriye kugenderako niko byagenze nyene mwabibonye byatanguye ryari haje umwana bayavura we byagenda gute niko yatanguye nivyo yatanguye ko kugenderako acavura ivyo byo kugendera ku kuguru kumwe avyizuba hakwirije iyo myaka 5 banyaruka urabishoboye ndagutumira iriya ndobo yinzanire hariya iriya ndobo kariya ukanzanire hariya genda ukanzanire
mama Adnette uku nibwo buzima bayemo nyene nuko nyene abayemo usengera muri hedini sengera muri katolika abantu mu isengero baba babizi ko uyu mwana wawe yunguruza gutya nyene ntavyo barabona yo nakunze kuja gusenga rero canke uramunyegeza sindamunyegeza bivanye n'ukuntu atanga uvufise zo kugira ngo ngene ndamwikore ngene ndamuteruye niyo mpamvu nashaka ntamushoboye kugira ngo aje mu kuja gusenga nk'abandi bana mu kubutamushoboye bituma ataja gusenga mugura abona ko bikwiye kaja gusenga nawe birakwiye iyo uza ko bufise ingene yiyunguruza abagenda gusenga abaja gusenga nk'abandi mama Adnette urashobora kudufasha naho twari twumvise ko papa w'umwana ari ngaha tukaganira nawe sinzi ko muduhamagarira tugava tuganira mu bamukoze abakunzi ba Black TV murabona ko ikiganiro kiracabandanya ubu naho murabona ko tugize amahirwe yo kubonana na papa Adnette namahoro neza muta yego turashima namahoro namwe nizera ko mwahavuye mumenya abo turi nabonye ko twatangwe tuganira n'umufasoni wanyu mama Adnette ariko twamusabye ko namwe dushobora kuganira kubyerekeranye na Adnette yego cyane mbanze kubashimira mbere yuko n'Imana mbanze gushimira n'Imana yabafashije kuba mwacengaha no kuba mwiyumvire kutugendera mu byukuri jendi papa Adnette ariko je ubumuga bw'uwo mwana nabonye bibuko nyene mbo mbece ibyo byatanguye kumenyekana kiri mu nda kwa nyina tugiye dukoresha ibintu by'amayekogarafe kubera bivanye n'ukuntu yumva imbanyi itari kiragenda neza sinzi gusa uko biri kose Adnette amaze kuvuka ameze uko nari nzi yuko hariho n'ibandi maze kubona bamugaye batabuvukanye narabyakiriye uko nyene ndavuga ati nta kundi ikimuga gisumba imva ariko rero bivanye n'ubuzima je mfise uyu mwana arahanije imyaka 5 ariko urabona hari igihe rimwe horo umuca ko hajya muri ville hajya n'ubuzima bwabungoye gatoya hari igihe mbona umwana agomba kundarana inzara cyangwa nkabona akeneye agahuzu ko kwambara canke byancanganiye ko nabuze nk'udufaranga two kuriha inzu urabona ngahambaye ndapanze si wanje hajya naramujyanyeho kugira ndabe umugira neza yumfasha mu byukuri hajya sindamujyana aho ngo ni kubera nanje ndabikunda nanje ubwanje birambabaza ariko mbura uko ngira nta kazi mfise nta buzima mfise bwo gutunga umuryango mfise abana 3 ubuzima burangora cyane nanje urabona naranamugaye naruguru sinshobora kuza gufata isuka ngo ndime ni ibintu bitankundira ubuzima rero bumaze kumerera uko nk'ubu Adnette nayo mfise ikibazo cyo ko yoja kw'ishure ariko nk'umubyeyi nyene nariko ndirukanga ndabe ngene noronka udukaye naho no mwandikisha ariko gusa ideplacement azogendera ko ntako mfise n'ubuzima bw'ukuntu azobaho ari kw'ishuri aba kw'ishuri ataronka icyo afungura bivanye n'uburyo akazi kangoye ibyo byose ni ibintu ndaba bikandusha rwose gusa ndashima Imana niyo nkuru nkumbore abagira neza hari igihe n'umuntu ku giti ciwe arashobora kumbwira ati tora n'agatahe naho koba kira kizibiri canka ngahe urabe ngene wiyungunganya utunga umuryango ego vraiment uko mbona nuko nyene meze nuko ndi ngaha hari n'igihe n'agafu kangora abana bararira nibwo buzima mfise mu byukuri ntacyo nirengeze ndumupapa ariko ataca ashoboye ego vraiment mbo nuko mu byukuri ubu ntaho numva nta naho mpagaze uwo mfasha akanshira Adnette ku ishure nkumbure sinovuga je ngo nzomushimira Imana yonyene nkumbure niyibona icazobabereye ku bwanje ntacyo numva nshoboye novuga ariko ko biri kose muri uno mwanya namwe murumva ko niyuko nyuma yuko Adnette yobagiye ku ishure birakenewe namwe ko ubuzima bubandanya ndetse n'abakunda batoyi biwe birakiwe ko baregwa
nigiki mwumva kindi gikwiye kuri mwebwe inyuma yuko Adnette nawe yo bagiye kwishure canke yo barose uwo mushobora kumuba hafi muri ubwo buzima bwa Adnette bwo kuba afise n'ubwo bumuga bwo kugura? Bo kuba yoba agiye kure canke hafi mu byukuri nkumbure n'umugambi w'Imana je ku bwanje niko no bivuga. Nkumbure ubuzobona yuko mbayeho mu buzima bubi nabo kuko nk'ubu untagira udufaranga tukuri hakazu nyene inzu acaterera utuntu hanze n'abana mu barabara numva n'ubuzima bugoye cyane. Mu byukuri uwo kumva ugutabaza kwanze akamfasha nk'agatahe n'ukuri yo bakoze nanje nkabaho nk'abandi atari ubu bumuga mfise gusa ibindi byose ndazi kubikora ibindi byose ndabishoboye. Adnette mu byukuri jewe ndi papa wiwe n'umuvyeyi wiwe ataco nshoboye nanje ntivyonyohera kwa gumuko kandi nanje kuja mwibarabara nta buzima kandi nanje ntibinezereye. Mu byukuri namwe murara sinzi naho yoba wewe canke hakaba n'ubundi ariko arabyumva ego yogira ico akoze ku mwana Adnette. Papa Adnette mu gusezerana nifuza kongera kuganira na Mama Adnette ndamuvugisha. Mama Adnette nta kibazo. Mama Adnette ku bwawe nawe urabona ko Adnette akwiye kuja kwishuri, mbega nigikiwe nawe ubona nk'umuvyeyi wiwe kuko uri mama wiwe uyu ni papa wiwe nawe nigiki ushobora kunganira umucance wawe mu byo mubona mukeneye kugira ngo Adnette ubuzima bwe bugende neza ndetse n'ubuzima bw'umuryango bumere neza? Jewe ico nifuza no kunganira umufasha wanje sikindi. Jewe nuko mbona nyene ntacyo norenza ko kuri ivyo yavuze kuko ivyo yavuze nanje ni nkuko ari kubivuga uko nyene. Jewe ico nashaka nyene uwo dufasha ku mwana kiga kende nashaka dufashisha imitayi kugira ngo igihe umwana azoba yagiye kwishure tuze turonke natwe ingene ubuzima bubandanye n'abatoyi biwe n'ingene muje no kumuraba rega navyo bizokenerwa. Egome tukaronka n'ingene tuza turagenda gusuhuza umwana kuko hari igihe mu bigo umwana igihe ubu maze utabona umwana ukamushira agatumbura ukamushira n'utundi tuntu nyene bisuguti byo kunezereza umwana ko niwo muturukira atakintu mushiriye. Mu bijanye no kwiyunguruza kuri muri no misi mubona hari kibazo bibateye byo? Ikibazo kiriho kukubera umwana biratugora nkaje yo ndamujanye muri ville ndamukura ngaha ndamuteruye kugira ku bisi kuri Mezovere. Abana mvanga kujya 8 gushika kuri Mezovere ni kujya mbere bica bingora agenda ndamuteruye. Uku kuntu atambuka ngaha muhira mubona abandi bana biramworohera kakina n'abandi bana? Araryoherwa cyane ariko akina n'abandi bana nuko bacaguma mubonera ugasaga ariko baramujya umutima abandi bana kwera atariko aragenda nk'abandi nkabo. Mama Adnette na Papa Adnette birumvikana ko ikibazo kirahari kandi kirakomeye bisaba ko abantu benshi dushobora kubaba hafi cyangwa se abantu batandukanye dushobora kubaba hafi. Abakunzi ba Black TV nibaza ko iki ni gikorwa canje ni gikorwa cawe ni gikorwa cyujya nyene cyo gushigikira Adnette agatera imbere ejo twizera ko ashobora kuzova mu muntu akomeye akaba ari wazoshobora kugira iki kudusubirira canke kugusubirira we muri ivyo urimwo. Birobabaje cyane kuba wo mwana wagenda kwishure n'imodoka uyo kaba yarabuze na beki yo kuja kwishure. Birobabaje cyane kuba Adnette wewe ushobora umwana washobora gufungura akazindukira ku cayi akanywa icayi ndetse sasita akaba afungura neza Adnette akaba ashobora kwiriga ubusa kandi yavutse ku mezi 9 nk'umwana wawe. Muvandimwe nibaza ko ikinigo kwa canje cyo gukora kugira ngo Adnette ubuzima bwe bugende neza. Nizera ko Papa Adnette mugomeze mwihangana. Ego no kwihangana mu byukuri narihanganye nakundi no bigenza nkumbure Imana yonyene niyo z'umugambi wabyo niyizi ntanguro n'iherezo. Oya bizogenda neza hani kuri Black TV twizera ko abantu gufashanya barabishoboye. Abarundi turashafise umutima wo gufashanya ndetse n'abanyamahanga n'abantu benshi bashobora kuba bafise umutima wo gufasha kuko Adnette n'umwana wawe n'umwana wacu n'umwana w'abandi mwicamba ke muvyeyi nk'uwundi. Ego nibaza yuko mu byukuri umuntu wese ahari hose yipfuza gukora ico kibazo canke azogikora. Mbahe ndamushimira uko biri kose jisi n'uruhangene ndamushimira nkumbure Imana yamuhaye ibyo afise naho yabikuye niyo izobona ahizo musubiriza aho yakuye nibindi. Yego cyane Mama Adnette tubashimire cyane kandi mwatwakiriye twanezerewe kuba mwatwakiriye mu rugo rwanyu. Yego cyane natwe turabashimiye kuba mwaje kudusuhuza. Turashimiye i radio Televiziyo Black TV yaje kudusuhuza. Sijya mbere dusuhujwe n'amaradiyo iririgize kabiri twababwiye ko hari habigeze kudufasha tugaca tugwara bivanye nimba nyagomba kuva yitageze
ndinjira ibitaro ya mahera y'umutaye bari baduhaye agwa mu ntuzeya mu bintu by'imiti bya Rodonasi. Turashimye rero ku iyi radio yaje kudusuhuza, turabakengurukiye abafise agatima ko kudufasha bose turabakengurukira, turabashimira kirikare. Maze nihagira abaza kuturondera niba barajya 8 uzana kujya mezovere inimero 62 naho woba uhagaze kwibarabara ahantu hari bombo ukabaza ati umuntu afise akana kagendana ubumuga kujya 8 tini hehe boca bakuzana. Tubashimire cyane rero kadushimire n'abakunzi ba Black TV. Twizera ko ibyo dukora tubikorera mwebwe tubikorera wari we wese ashobora kubakurikirana televiziyo yacu. Nitwa Suleimani niyo nkuru ni Black TV. Twari turi mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Reka nongere ndabike banure tuzoba dusubira ikindi gihe, ariko ufise icyo ushobora gushikiriza ni muri commentaire hariya hepfo urashobora gutanga iciyumviro cyawe. Ni kurundi ruhande kandi mu gihe ufise icyo ushaka gushikiriza kuri no muryango wa papa Adnette na mama Adnette murashobora kubarondera kuri zijya nimero twababwiye. Ni nkuko kandi mu gihe mutona barondera mushobora kugira commentaire hariya munsi mukarondera jewe mukarondera mubicijara kuri Black TV tuzobashikana kwa papa Adnette no kwa Adnette. Adnette bye. Tuzosubira Imana ibishatse sezera abakunzi ba Black TV vuga bye.